Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibanyi kandi u Rwanda kujya umuntu atitorera umuvyeyi nta gihugu na kimwe citorera umubanyi mukundana mudakundana muguma mubana muhendahenda hari igihe bigenda nabi n'igihe bigenda neza kibazo k'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndabigereranya n'ihindagurika ry'ibihe hari igihe hagwa akagavura keza n'igihe hakizuba murumva rero yuko nyimbubo bimeze nabi ntawuzi ko mu myaka iri imbere zo kuba bimeze nabi mugace umumenya nuko twebwe ku ruhande rwacu biroroshe nta kindi dusaba dukunda kubana n'ababanyi neza tubasaba yuko bodushikiriza wa mugwi washatse guhiga ubutegetsi mu 2015 ujya mugwi babaduhaye murumva yuko ikibazo cyo bakivuye mu nzira kubona rero bashimye kugumana bajya abantu ngira mwarumvirije ikiganiro nyene icubahiro mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yashikirije abaserukizi b'ibihugu igihe ari karabipfuriza umwaka mushasha ico kibazo yakivuze ko byinshi cyane kubijanye n'intambara ikiraba hakurya mu gihugu kibanyi ca Kongo murazi ko igihugu cyacu dushira amahoro imbere muri vyose umubando mwiza hagati y'ibihugu kandi dushira imbere kubahiriza ingingo ngenderwako zishira hamwe mpuzamakungu ONU kutavogera ibindi bihugu kutavogera imipaka y'ibindi bihugu kubaha ibindi bihugu tukubahana niko twege dukora mu shikiranganje cy'imigenderanire n'andi makungu iyo rero mubonye igihugu kinaka gifashe abasirikare n'ibigwanisho kikajabuka kikarengana imipaka kikagenda mu kindi gihugu mubone nkumva ko ico gihugu kindi bakivogerewe ivyo rero twebwe ntitubishigikiye dushikiye yuko atabihugu bivogera ibindi utoshobora kujabuka mu kindi gihugu ufise ibigwanisho kuko iyo ufise ibigwanisho kenshi n'abene gihugu barahagwa dusaba rero nkuko ibihugu vyinshi cagisata gishejwe amahoro n'umutekano ku isi ca ONU Conseil de sécurité mwaravyumvisha yakoranye kabiri isaba yuko ico gihugu cy'u Rwanda cokura abasirikare baco mu kindi gihugu kuko igihugu ca Kongo ni c'abakongomani si c'abanyarwanda si c'abarundi si c'abazungu ni igihugu cabo babwiza kwitunganya uko bayibona hanyuma ibibazo biza bisigaye abasoda mu Rwanda bamaze kuva muri ico gihugu biza ari ibibazo by'abakongomani bashoboye guca bashobora kwitorera umuti biciye mu biganiro murazi yuko hari imihora myinshi hari isanzwe hari kugira ngo abo bagwana muri Kongo bashoboye kumvikana turafise umuhora twita processus de Rwanda na processus de Nairobi murumva rero yuko imihora ihari bisabwa rero yuko ibihugu byose byo mu karere ibihugu byo ku isi byokora uko bishobora kose kugira ngo iyi ntambara ntibandanye kuko ibandanije ishobora kuba intambara y'akarere nayo ihitana abantu mu karere nitwifuza yuko hoba ubwicanyi nk'ubwabaye mu myaka yahera mu karere iwacu twifuza yuko iyo ntambara yohagarara vuba kugira kwico kw'abene gihugu bo mu karere kugabanuke kandi tukibaza yuko amakungu azokora uko ashoboye kugira ngo intambara ntibe intambara yo mu karere kuko umuntu amenya ingene intambara itangura ntamenya ingene ihera ntamenya n'inkurikizi yayo akitangura nibaza rero yuko guheza intambara yo mu karere ari ku neza y'abene gihugu mu karere bose haba abarimwo bayiteye n'abatayiteye bose bayifise mu nyungu amahoro niyo dukeneye kugira ngo nitugume tuja mu bintu byo kugwana aho gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo abene gihugu bisununure mu buzima bwabo bwa misi yose igihugu ca Amerika kuri intwaro shasha ya President Donald Trump ko afise umugambi wo kwirukana muri ico gihugu abanyamahanga badakwijije ivyangombwa ati twarabonye ku rubuga ngurukana bumenyi n'abarundi liste y'abarundi bari muri abo bashaka kwirukanwa mu misi ya vuba iyo liste nanje nayibonye ku mbuga ngurukana bumenyi mugabo ku vy'ukuri jewe nabonanye n'umuserukizi w'ico gihugu cya Leta Zunze Amerika aranshikiriza ubutumwa yuko leta yiwe isaba Burundi kuzokora neza gukorana nayo kugira ngo yemere yuko abarundi baba muri Leta Zunze Amerika badafite ivyangombwa botahukanwa kuko ni politike ya Donald Trump mukuru w'igihugu ca Leta Zunze Amerika ntibariko arabikorera Burundi gusa ni mu bihugu vyose mwarabibonye nivyo bariko barakora murumva rero yuko natwe tuheza ngo tudadaze
ngo nitwemere ko abarundi baza kandi babaje mu gihugu cyabo. Abarundi rero tuzemera ko baza, mugabo twamusabye yuko boza agateka kabo kubahirijwe, ntibakubagugwe, baze ku neza yabo, hanyuma natwe leta dushoboye kubakira. Mugabo igitigiri ntacyo yambwiye, sino kibashikiriza ubu kijya mubona ku mbuga ngurukana bumenyi kumbure ni kinini cyane gitonya. Nzobashikiriza rero igitigiri mu nyuma. Imfashanyo ya leta zunze za Amerika yuko yavuze ko igiye kuzirahagarika imfashanyo mu bihugu bimwe bimwe ku ntwaro ya Donald Trump. Cyo mumenya nuko abarundi turagira amataxe muri leta zunze za Amerika, bahagaritse cyangwa bakagabanya kuduha amahera, bibari nk'inkebuzo kugira ngo dukore twese dufise ingufu, tugize umwimbu, dushobore kwimenya tutazeyinze. Turashima abadusahiriza ni byiza, mugayo ku burenganzira bwabo ati tugiye kugabanya, ntiduheza natwe tuvuge tuti ntimugabanye. Uburenganzira bwabo novuga yuko baba dukebuye natwe kugira tugize umwimbu. Twaragendeye ibigo bijeje kwegeranya abarundi bifuza gukora mu bindi bihugu, na cyane cyane mu gihugu cya Arabie Saoudite, kugira turabe ko ibyo bigo bikora koko byisunze amategeko y'igihugu n'amategeko abagenga. Mu bijanye no gukingira abarundi n'inyungu zabo mu mahanga, hakozwe ibi bikurikira. Ubwa mbere twarateguye mu mpera z'ukwezi indwi yahariwe abarundi bakora mu mahanga. Iyo ndwi yabaye akaryo keza ku barundi ba mu mahanga ko kwishikira aha mu gihugu kugira barabe ico nabo boterera mu ishigwa mu ngiro y'imbona kazoza yacu yo mu 2040 n'2060, biciye mu migambi y'iterambere no kudusahiriza mu buhinga bashoboye kurahura mu mahanga. Gushika uno munsi abarundi bamaze kuja kwisumamwo muri Arabie Saoudite bararenga gato 10,000 mu kiringo cy'umwaka umwe n'igice gusa. Dushizemwo n'abagiye imbere y'uko amasezerano aja mu ngiro, dushika ku barundi bashika 17,000. Tukaba twarinjije muri amahera y'amarundi ashika hafi miliyari 10 hamwe n'amahera kava amahanga amadolari miliyoni 10 kubera ico gikorwa. Kubera tuyafise indege igenda iri hagati y'ibihugu byacu atahandiciye, turashobora kutabishikako muri iyo myaka 3, mugabo twibaza ko mu myaka 5 tuba twabishitseko. Icyambere novuga cyakozwe cyabaye ico kugiranira amasezerano n'ibindi bihugu mu bisata binyuranye twese dufisemwo inyungu. Mu mezi 6 aheze twashize umukono ku masezerano ashika hafi 17 mu bisata bitandukanye, nkuko ndabivuze twese dufisemo inyungu zaba za politike canke iz'ubutunzi. Reka duhere ku gihugu ca Chad. Igihugu ca Chad twagiraniye amasezerano abiri. Amasezerano abiri, ya mbere n'amasezerano ngenderwako, cyo twita mu Gifaransa accord cadre de coopération mu bijanye no gufashanya mu iterambere. Ayo masezerano ni nayo azoduha uburenganzira bwo gufashanya mu bindi bisata by'ubuhinga twese dufisemo inyungu. Amasezerano ya kabiri twagiraniye n'igihugu ca Chad n'amasezerano akuraho ibisabwa byose ku bene gihugu b'u Burundi n'abigihugu ca Chad kugira baze baragenderanira bimwe mu itaviza bidasabwe. Ayo masezerano nayo akaba araba impapuro z'inzira zose, impapuro z'inzira z'icubahiro, impapuro z'inzira z'akazi hamwe n'impapuro z'inzira zisanzwe. Igihugu ca Zambia twagiraniye amasezerano 6 igihe nyiri icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yari yagendeye ico gihugu kuva itariki 1 gushika itariki 3 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze. Igihugu ca Zambia rero amasezerano 6 ya mbere novuga amasezerano ajanye no gukuraho ibisabwa ku mpapuro z'inzira z'icubahiro kugira tuze turaja muri ico gihugu vyoroshe. Musanzwe muzi ko Burundi aribwo burongoye ubu isoko rusange komesa. Bizotuma rero abakozi ba leta baza baraja muri ayo manama mu gisagara ca Rusaka bazogenda borohewe, ntibacegwe bariko barondera amaviza. Amasezerano ya kabiri n'amasezerano yo gufashanya mu bisata by'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Amasezerano ya gatatu
ni mu bijanye no guhanahana ibidandazo cyo twita mu gifaransa accord commercial. Ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi gukingira abene gihugu mu buzima bwabo bwa misi yose na cyane cyane abatishoboye, ibyo twita mu gifaransa protection sociale. Guhanahana inkozi z'ikibi zihungira mu bihugu byacu kugira ngo zirengutswe imbere y'intahe, hamwe rero n'ayandi masezerano yo gufashanya hagati ya za kaminuza z'ibihugu byacu uko ari bibiri. Reka dusimbire mu gihugu cya Benin. Igihugu cya Benin twaragiranye amasezerano naco nyene yo gukuraho ibisabwa kugira bene gihugu b'u Burundi n'abihugu cya Benin baze baragenderanira atagisabwe atamabiza asabwe. Ivyo bikabiraba abarundi bafise impapuro z'inzira zose, haba impapuro z'inzira z'icubahiro, izakazi canke zisanzwe, bose bazosha kugenda muri ico gihugu atagisabwe. Ariko rero hari n'andi masezerano n'ico gihugu ariko arategurwa ajanye no guhanahana ibidandazwa cyo twita accord commercial, n'ayandi yo gukingira imitahe kava amahanga, ibyo twita mu gifaransa protection des investissements. Reka tuje mu gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa twagiraniye amasezerano 6, amwe muri ayo akaba yashizwe ku mukono mu gihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yari yagendeye ico gihugu mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano ya mbere nayo gufashanya mu bijanye n'iterambere rusangi ridakumira, aya nayo yashizwe ku mukono itariki 6 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano yo gufashanya mu gisata cy'uburimyi no guhanahana ibidandazwa hamwe no kugwanya ihindagurika ry'ibihe, ibiza n'isibe, nayo nyene yashizwe ku mukono itariki 6 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano ajanye no korohereza Uburundi gushora ikawa n'intete zayo hisunzwe ibisabwa bijanye no gukingira amagara y'abantu mu bihugu byose ari bibiri, ico bita mu gifaransa exigence phytosanitaire. Amasezerano yo kutwubakira inyubakwa rutura igeretse 12 y'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu y'u Burundi muri capitale politique twashize ku mukono itariki 19 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Iyo nyubakwa rero muko twayivuganye n'igihugu cy'Ubushinwa ishobora kuzorangira kubakwa mu 2028. Urumva ko ari inyubakwa y'agateka igeretse 12. Guhinyanyura neza amasezerano ajanye no gusubiramwo kwagura no kubaka kijambere ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye, mukamuzi ko ico gikorwa catanguye. Amasezerano y'ingabire y'Ubushinwa ingana hafi imiliyoni 14 z'amadolari yo kudusahiriza mu bisata binyuranye by'ubuzima bw'igihugu. Ubu rero aho bukera tuzovugana n'ico gihugu cy'Ubushinwa kugira turabe ibisata aya mahera yokoreramwo yisunze by'abene gihugu bakeneye, kandi hisunzwe n'ayambona kazoza yacu dusangiye twese. Reka tuje mu gihugu bita Saint-Marin. Bamwe bashobora kuba batakizi, n'amasezerano twagira n'ico gihugu kugira dushireho imigenderanire hagati yacu, kuko ivyo bihugu ari bibiri. Ni igihugu kitari igihugu kinini mu bwaguke, mugabo murumva yuko twungutse igihugu kigenzi. Igihugu kigenzi kuko nko mubizi muri ya nama ya bose yishira mu mpuzamakungu ONU, ico bita mu Gifaransa Assemblée Générale, amajwi y'ibihugu byose hayi vya rutura canke bito bito arangana. Murumva rero kuba twunguze umugenzi mushasha. Twaragiranye kandi amasezerano n'igihugu ca Principauté de Monaco, n'amasezerano ngenderwako yo muri rusangi azotuma dushobora gufashanya mu bindi bisata by'ubuhinga twese dufisemo inyungu. Igihugu ca Hongrie twagiranye amasezerano ajanye n'impusha zo kuja kwiga muri ico gihugu. Tukaba twashize ku mukono itariki 27 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze mu gisagara ca New York ku cicaro gikuru cishira mu mpuzamakungu ONU, aho nayo naserukiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nama ya bose ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta bari bishira hamwe mpuzamakungu ONU.
itariki 19 z'ukwezi k'umunani 2024 Uburundi bwarasabye kwinjira mu muryango w'ibihugu bisangiye politike yo gukingira imiryango nk'inkingi y'iterambere hamwe n'imico kama n'ubwigenge bw'igihugu byacu tubicishije mu guteza imbere abakenyezi n'abigeme bo nkingi y'imiryango. Nk'uko mubizi, ubwigenge bw'igihugu cyacu n'imico kama myiza twarazwe n'abasokuru ni ntavogerwa kandi ntacyo twobiguza. Tugire gukorana n'ivyo bihugu kugira turabire hamwe ingene twokingira iyo mico kama n'ubwigenge bwacu. Bibaye ngombwa tugashiraho umurongo utukura ntarengwa kugira ntituvogerwe. Twikingire tuzitire tutaronegwa nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aherutse kubivuga igihe twari mu masengesho y'amashimwe asozera umwaka w'2024 hajya kuri ETS mu Kamenge, aho yanaciye ashimira umufasoni w'umunyamerikakazi Valeria Hibert yari yitavye ubutumire bwo kwifatanya n'abarundi mu bikorwa byo gusozera umwaka no guhimbaza Imana umwaka w'2024.